Babusana n'ubundi nturetse kubona buri modoka. Boss iminota indwi gusa. Iminota indwi. Hey! Ibintu mvambwege. Iminota indwi. 7 minutes. Iminota indwi. Na Salocom TV1. Salut la famille, nizere ko muguwe neza mumaze kutubona Gilena Clovis muca mubona ko ari iminota indwi. Iminota indwi maze sinambara amarori. Yes. Tumengo igikona. Iminota indwi. Rero no munsi tubazane bishasha twizere ko akamo twabateye mwamaze kukakora mwabigiyeko. Kubikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Clovis, karibu sana. Kuba turiko dushutingira gusa ahantu hari izuba ibaye impamvu ya mbere nyamukuru ituma nambara amarori kubera tugoma tuvuge ku bintu bijanye no kwirinda canke amagara meza y'abantu. Yes. Rako amaso yanje yicwa agapfa nkagira. Iyo tumaze ibisi tugendana akakubwira ngo hanje ntaho mbona. N'umuntu yarige ntamuramutse agacebaza ngo namwishimyeko. Iri zuba urumva tujana muri contre jour twebwe mu gwa kamera bameze neza gose inyuma ya kamera hari Bobo Homi abo Clovis ndaronsa akaryo umuntu duradura sindamuramutse nta bwishime je nta nubwo ngira hari gihe ntaba namubonye vraiment ariko nagomba ndababwire ko kuba nambaye amarori ngira mu bibona bisa neza oya okay naco gusa hari ama rayon solaire okay tugomba rero tuvuge ikintu kidasanzwe ni ikintu gikomeye cyane kijanye n'abantu bakunda kugira stress mu kazi abantu bose mu isi kenshi barafite stress amuna adafite stress n'umuhungu arashaka kwicurikira umunsi wose akagira igikebo yagize stress yo gushinga urugo kubera kubura umufiance umukobwa ugasanga yagize stress kubera kubura umugabo ugasanga yicurikira umwanya munini ndiko nabereka ko atamuna bura stress tugiye ku bantu bakora ama entreprise n'ibindi bindi abantu baba journaliste abantu bafise ibintu bakora surtout abantu birirwa ku mashini abantu birirwa ku mashini urumva twahireye ku bantu yuko atamuntu numwe akwiye kuvuga ngo nta stress afise abashoferi baragira ama stress abamotare abandi nta muntu numwe adafise stress abamekanishe hari gihe rero ngomba dukore ku umuntu usanga afise stress ubuzima ukuntu rero tugomba iyo stress ukuntu yikura kugira ngo ubuzima bwa stress nizo havura ikwica ego kubera mwino si tubaye mu nyene stress irimo rero ukuntu bigenda stress ya mbere usivye ko kuba muri Yesu arivyo vya mbere bikura vya mbere biruhura ego kabisa ngomba tuze gukora ku bindi bintu ushaka gukora rero inyuma y'ivyo yes akantu ushaka gukora urashaka kuva ku kazi ndatashe dogi umuryango ndinjiye mu problematique ikintu cya mbere woherako simbira muri dushe yawe woge amazi akanye canke ashushe amazi ashushe buke vyoba vyiza biraruhura canke akanye naho nta kundi ushobora kuyasuporta yoge hamuyoze genda ku gitanda ujya mugaramye shira ekutere mu matwi birakuruhura stress wumviriza akantu n'agatiro hari igihe uzozamva kaje canke atari uko naho ufise utundi tuntu ugomba ujemo ugomba abandi bantu mubonana ngiki kindi kintu rero gikomeye ushaka gukora kizogukuruhura rimwe na rimwe ufise n'umutwe wawe gumumeneka hari abantu usanga umutwe gumumeneka ikintu ushobora kuzoca ukora kugira ngo stress iveyo n'ubwo buribwe bwo mu mutwe buvemo ni mu minota indwi uciza rero nk'ubu tugomba twifashishe uyu ufate ko ari appareil didactique journaliste arahindutse ni appareil muramubona uyu nigire ni irambonagire mumurabe mumubone nkuko izina ryo muntu ni irambona nange mumubone nkuko Imana imbona iyi ni minota indwi twagiye rero urafise stress urababara ngaha umutwe ama migraine umutwe ngaha inyuma udakira ukunda kukubabaza bifatanya na stress n'ibindi bindi ngubu uburyo bwiza bushobora kuzogufasha urashaka kuvyikoresha zino exercice uri umwe bikakuruhura uzufate umutwe uwutume kugira imitsi yikweke hariho uzujane mu impande zine zose imbere inyuma ibubamfu iburyo kugira ngo imitsi yikwege uzuramarayo 5 secondes urashaka kumanuka gahera imbere ibi urashaka kuvyikoresha ari wewe ukifatira n'ukuboko ukimanukana gutya aho wicaye kuri chaise urikweze gutya imitsi kumva kwigororotse ngaha 5 secondes ntiduteba ko yatwe n'iminota indwi urasuye kugarama ujana gake wicaye kuri chaise 5 secondes ucukwega ino ukwega nyene hano cyane ibi bizokuruhura ama migraine umare nka 5 secondes ucusubira uzana ku kuboko ukwega hanaho ushiremo inguvu uciye kuri chaise canke mu
fote yawe sinzi ngaha imitsi ikwege 5 secondes ucubisubiramo nka defwa nk'inshuro zibiri hama hari ikindi kintu cyanyuma uzoherezako cyo kwasama kuko hari gihe usanga uri kurabara ngaho mu mamashwara ubabara hakeneye urumva ngaho mu mamashwara hari umutsi wasamye ngaho kwega nino hejuru bigatuma wumva uruhutse bizoce bituma ayo migraine avaho stress igabanuka rero kwasama urasama cyane kuri dogre angle opt twarize angle ukugurura ifuruka ntarutsi urumva hari ukuntu umuntu Imana yarawukoze kuburyo ushaka gutaruka utaruke kujya no kwita yuko ari inyasamo ya crocodile crocodile igomba imire girehi urayibona crocodile gira gute irani urayibona igomba imire nka bobo midufise mu cameraman bari konti ni mu muzi bamwe muri mwebwe aratinya kamera muzi mugabo tuzomuhamagara umunsi ni munini crocodile igomba kumumira ntiyo vyoroshe yuko asama ni direct rero ngahagire niwe urabizi niwe turiko turakoresha nka appareil agomba yasame ni appareil didactique wasame gose oya asama gose gira wewe nyene wigirira ucugumayo gose gire hano hiyo ko nyene 5 sog oya gire kucuvayo 5 sog oya umayo gira rero asama rimwe kabiri gatatu cugumayo gira gose man hajemo inguvu ngaho voilà urashaka no gufata gutya yasamye oya sindakubabaza wewe wigirire ukagira ni kushiramo ingufu ni mekanike umubinga asama gutya mashwari zikuguruka ngaha merci beaucoup mashwari ngaha zugurutse niwo mutsi ukikwegura bien bizokorohereza cyane kumva stress yawe igabanutse tubashimire cyane yes ku bikorwa bikomeye kandi bikomeye cyane bikorwa bidasanzwe ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane tutatuje imbere umviriza akandi kantu igitega hakanye hashusha tunywa amazi hakanye tugashiramwe amajani ako kantu karakomeye ndakuye amaroni bazategeye igitega hashusha tunywa amazi hakanye tugashiramwo amayani tugashusha mubandanye mu komera mutwitege utibage gufyonda kuri subscribe inonzogera no kuri tute kurikirana ikiganiro iminota indwi kuri Solocom TV1.